Abarundi ngewe nkunda kandi nzi izayo nibyanga mama nyani nzoduga nibyanga nyani nzoduga nibyanga jesi mama nzoduga nukuri ndagukumbuye nibyanga jesi mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo y'igihugu cyacu cy'u Burundi mukaba mwimirije gukora imanza za mariage, dote, anniversaire hamwe n'ibindi. Ashali makeup ihari kugira ngo igufashe ibyo byose. Ukaba wifuza gukora makeup yo ku rwego rwo hejuru, ku rwego mpuzamakungu, ni wakure kuri izi nimero 6 ubusa 88 4 ubusa 4. Ukaba wifuza nawe kuganira kuri WhatsApp Fyonda 75 35 96 83 ukazoca uronka makeup isukuye. Yago tuganire mu Kirundi canke tuganire mu Kinyarwanda. None ko mukunda iby'iwanyu ubu ngubu natwe ntidukunda iby'iwacu. Iyo wumvise ndiko ndavuga nko umenya neza yuko Elma Love mwarimu azanye ikindi gikorwa kimeze neza ndetse iyindi nkuru ibiri ku mwanya ibishushe. Nkora bya bindi batarakora, nkora bya bindi birengagije, ntora ryabuye umwubatsi yabonye kumenga ntigyo kubaka ariko rikaza kuzuriza ku nzu. Ni Elma Love mwarimu mutadebukirwa. Ndagukunda cyane wowe nkurikirana, ndagukunda cyane wowe untera intege mu kazi kanje kuko mbeshejweho kubera umunwa, mbeshejweho n'amaboko yanje, mbeshejweho na microphone ndetse mbeshejweho na wewe ukurikirana ivyo nakoze kuko ndabikoze nkatamba nirorera nta kuntu nobaho. Niko bimeze ariko kandi reka ndakubwire ati fata akanya ubwira Imana yawe uti Imana kuburi kuratereza imbere igihugu canje cy'u Burundi, igihugu cyanyibarutse ndetse uri kuraduza ibendera ryacu mu makungu. Agatekaho kamye reka ndasubiremo kandi agatekaho kamye utamajambo yose Elma Love mwarimu ariko yavuga kubera iki. Numwigeme asanzwe ari umumenyesha makuru ngahi wacu mu gihugu cy'u Burundi. Numwigeme ariko aravuga neza Burundi iyahari hakujya y'igihugu. Numwigeme ariko arakora ibikore nka benshi byananiye gukora mu gihe tuzi neza yuko iyo basohotse benshi usanga ariko avuga amajambo atandukanye bigatuma mu gihugu cyacu cy'u Burundi haba vibe. Ariko reka ndakubwire neza yuko ntituzoshimira umuntu kuko yapfuye, ntuzovuga vyiza vy'umuntu kuko yitavye Imana gusa. Reka tubivuga no munsi akihari kuko nivyo vyiza iciza kiravugwa. Reka mbanze ntwenge kwanza hama ngaruke tuyage mukunzi wa Shali TV, ubanze kandi kwanza subscribe hama miramate cengaruka tuyage fresh. Ndakubwire neza ingene ibintu bimeze. Umuntu rero ndiko ndavuga no munsi ngaha ninde umwigeme ninde umwigeme ariko araca ibintu bigacika hakujya y'igihugu cy'u Burundi ninde bamwita Christa Bella canke Christa Lione. Yarasanzwe akorera kuri buja hit. Twaraganiriye mu minsi yaheze narabashikirije igihe yavavanura na buja hit akavuga ati jewe nahisemo guhagarika. Narababwiye inkuru narayishikanye. Inyuma yaho yafashe rutema ikirere yerekeza hakujya y'igihugu aho yagiye tutazitagiye mu biki tutazitinigiye kimurungitse hariya kugira ngo aje gukora. Ariko kandi turiko turabona amashusho hirya no hino atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ariho agahagaze muri uno mwanya ariho ariko arakorera utunaturiya mu bintu vyamutwaye tutazi neza gusa nk'umumenyesha makuru ariko aserukira neza igihugu. Biriko biragaragara neza yuko mu bimenyesha makuru ariko aragenda cyako canke kumbonesha kure aragenda cyako ariko avuga neza igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse ariko atangaza umuziki ndundi ku rwego rwiza cyane, urwego rutangaje, urwego rushimishije. Uti bimeze gute? Inkuru ikiravugwa hirya no hino ni inkuru ikiganiro yakoranye na YAGO Show TV hariya mu Rwanda. Umumenyesha makuru akurikiranwa neza ndetse aho yamubajije kubijyanye n'umuziki ndundi aravuga ati umuziki ndundi uhagaze neza, arashikiriza ndetse aho ubona neza ko yahagaze cyane ku gitsina kobwa canke ku gitsina gore yabavugiye cyane, arashikiriza neza yuko bakora fresh. Bimaze kugenda uko
suko gusa yago vyaramunaniye kwifata vyaramunaniye kunuma vyaramunaniye kwihangana aravuga ati jewe abanyarwanda mushake mu nyanke mushake mu ntera mabuye canke mugire gute reka ndarimene ivyo yavuze sinomuvugira reka ndaguha umwanya ubanza uvyumve wenyene ndaguha akanya gatoye wumva ijambo yavuze ngaha kinkora mutima hama ngaruke ngiye kuvuga abantu banyumve neza abatari bunyumve neza barantuka nta ribi Uburundi igihugu cy'u Burundi muturusha umuziki wa danje muturusha nyine abantu bazi bari hejuru cyane abanyamuziki bo mu Burundi ku bintu bikombayininze umunyamuziki ibicurangisho bya muzika kugira gute kuririmba no kwaranja n'ibiki byose muraturusha pe muraturusha ariko ikindi kintu none muturusha Abarundi muri music industry muturusha ishyari mwumvise neza yuko yavuze ati abarundi baradusumba umuziki abarundi baradusumba umuziki ijana kwijana hirya no hino ndetse mu Rwanda n'ahandi mu Rwanda hoho rero yahavuze cyane ati abakora amakaraoke bakunzwe cyane n'abarundi hit song nyinshi zikundwa mu Rwanda ziba zaciye muri touch y'umurundi no kuvuga neza yuko abarundi turafise fan base nini cyane mu Rwanda turafise icyubahiro kinini cyane mu Rwanda turabarusha umuziki nkuko avyivugira yavuze ati ndasubiyemo yavuze ati bashake banyanke ariko reka ndabivuge numunezero ugeretse ku wundi inshuti bakunzi ba Shari TV nkuko mumva ko ndavuga ntwenga ndetse nezerewe Imana ishimwe kandi hezagire Christa Lion iyari hose kuko yakoze ikintu cy'amateka bimaze kugenda uko ntiyahereje ngaho yago yavuze ati ikintu cyonyene abaririmbyi b'abarundi badusumba ni shari iki kintu yakigarutse ko arakivuga ati abarundi badusumba ishari nico kintu cyonyene badusumba reka ndaguha akanya nako nyene ukumvirize hama ngaruke ndakubwire kandi utuntu tukeye hama ndagusezere inyuma yo gusigura ikintu cy'ishari navuze ati nanjye sinogenda ntakivuze ko cyane hariho benshi cyavugishije hariho benshi batumye bavuga nabi ariko kandi reka mvuge neza yuko hagiye ntawuhisha igihute ahakigwaye kuko ivyo ko kivuga bakikimena cyamenetse reka kibe benshi barako bavuga ati nimba koko se tubarusha ishari natwe dukore kugira ngo irishari rihere tuje ku ntambwe ishimishije nkuko mwumva neza yuko ico tubarusha cyo nyira ishari ibindi byose tubasumba aya namajamba amwe ariko arako aboneka mu makomantere atandukanye hirya no hino kumbuga ngurukana bumenyi iyo biriko biraca ahatandukanye but wewe nk'umukunzi w'umuziki ndundi wewe nk'umukunzi wa Shari TV wewe nk'umukunzi w'iterambere ry'igihugu wumva neza yuko hokora ikija muri komantere kugira ngo tuyage kugira ngo duhanahana ivyiyumviro ese abarimvye b'abarundi bagwaye kugira ngo ryashari rihere yanze gihere kwa kwinubana kuhere kwa gukora umwe wese yikwegerako bihere dukore muri societe dutezanye imbere twese komantere yawe irakenewe kugira ngo uwukurikirana wese umuziki ndundi uwukurikirana wese Shari TV aze kubona neza yuko adufisa twokosora kandi ntwibagira gutera intege Christa ari hariya ariko arakora ibitangaza kugira ngo umuziki ndundi awuhesha agaciro iyo ari mu makungu murakoze cyane.